hoba hari isano hagati y'urupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga, amakuru y'ibigwanisho vyinjira mu Burundi bigasohoka, bene umuriro waturiye ububiko bw'ibigwanisho. Niba iryo sano rihari nirihe? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ano wagiye kubabwira indinganizo ya kino kiganiro. Alice Pacifique Nahazwe nibutse ko murongo w'ifokode nkuko Alice yabivuze, kino kiganiro imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, ikiganiro tugikoze nyuma y'amasaha make umugambwe CNDD-FDD usubiye gutanga Evariste Ndayishimiye ngo abari wazo umukandida azowuserukira mu matora y'ibihumbi 2027. Mbega mwavyakiriye gute? Ego murakoze, nk'abandi barundi bose nabonye ayo makuru. Icambere no vuga nuko ntatangaye, muribuka ko hari ikiganiro ngaha vyigeze gucamwo, hanyuma murabimbaza ko ico ndavyibaza ko nganya ridasanzwe nayo ubundi nta na kimwe kiriho cyo mubuza. Inkuru yonyene irimwo mu vyabaye uno munsi ntabwo ari ukuba mu mugambwe bamwemeje ngo abe ari we yitoza azokwitoza ku izina ry'uwo mugambwe, ahubwo igitangaje n'umwanya bikozwemwo. Abamukurikiye nko mu ndwi iheze mu kiganiro yariko aratanga mu kinyamakuru Yaga, mumenyesha makuru yaramubajije ati yaramubajije ko ahahamiye ivyo byo gutwara byo kuronka ikindi kiringo, avuga ngo yaba bihahamiye ngo aba yamaze gutangura ngo ivyo gukora ngo ivyotuma ngo ari we ngo aca yitoza kandi muri 2027 nta n'indwi ihaciye avuze ayo majambo yamaze aravuga ko bazitoza, ariko ugasanga umukuru w'igihugu ahari wewe ashaka kuguma ari umukuru w'igihugu akwiye ico ikiringo kitari gito, ariyo mpamvu usanga bitozigaye ukwezi asigaye amezi 2 akaba ariko bavuga ko bagiye kwitoza, canke mu kiringo seni iba yavuze ngo abantu bazane amakandidatire baze kwiyandikisha ko bitojeje. Evariste Ndayishimiye avuze ko azitoza atawundi muntu numwe aravuga ko azitoza, abivuze hagisigaye umwaka ngo amatora abe, bisigura ko ivyo yakoze ari kindi giharuro, ko hariho yagerageje gutanganwa ari umukenyuro waba ashobora kuba yari yikeka ko bohava mubuza kwitoza mu mugambwe wiwe. Nayo ubundi ntuvuga ngo hariho abandi bantu bariko barahiganwa bikomeye mu gihugu, uravye ingene imigambwe yayigize nta kintu na kimwe cyatuma yihuta. Uravye uko mu bindi bihugu bigenda, iyo umuntu amaze kuba umukandida biragabanya n'inguvu ziwe yarafise nk'umukuru w'igihugu, kuko nk'ubu ho cyabone ku wundi yito avuga ati nzitoza, dufata mu kiganiro Alice Hakizimana nawe je yoca tubwira ati najewe ndi kandida kabitangaza. Mu bisanzwe bategeza kuca batangura gufatwa cyo kimwe. Ndayishimiye na Alice Hakizimana kuko bazoba baye abakandida, azoba yitwa umukandida gusa nawe nk'abandi, azoba gifise amabanga y'igihugu kuko ari wahari ategeza kugihagararira. Mugabo nk'umukandida umuntu ari mwihiganwa ivyo akora byo ngate w'ukuri, umuntu agenda muri demokrasi y'ukuri azobandanya yigenza nk'uko atari umukandida, kandi ubu ari umukandida yategeza kuca atangura kunganishwa n'abandi bakandida nkawe. Rero yihutiye ivyo atinya nk'imikenyuro yashoboka mubo bari kumwe, yibaza ko boshobora kumubuza, agerageza gukosora canke muri ijambo ngo gukwepa guca kure ivyashikiye Nkurunziza mu gihe yari ko aratwara. Nkurunziza muri 2015 rimwe mu makosa ashobora ko yarihendeye nukuza kubirondera ku munota wa nyuma. Iyo Nkurunziza burya arondera kuba umukandida muri 2013, muri 2014 bajya ba frondeur ntibari kuvyubahuka, nta bantu bari kubahuka kwemera gutakaza ibiti vyabo hagisigaye imyaka 2. Rero ico nico giharuro cya mbere burya bagizagira ati ninda za kunyubahuka hagisigaye umwaka wose ngo cenda mukura. Ikindi yakinye kumbure nshobora kuza kugaruka ko ningene muri 2020 Nkurunziza amaze abagenero bamaze kumwankira ko yitoza ubugira kane, hanyuma
akacaja akashiraho amategeko kavuga ati reka turabe rero ingene hazoboneka umukandida. Narumvise Ndayishimiye abivuga ingene babigenza bo kuronka uwo mukandida ngo kuraba ukwije ngo amanota icyo atavuzemwo nuko umukuru w'igihugu aba hari aba bifisemwo inguvu nyinshi cyane ingene ivyo bintu babikora. Rero Nkurunziza arabikora ku buryo uwo mukandida yategerezwa kucaba Pascal Nyabenda. Ivyo barabikoze muri 2020 gushika ku munota wa nyuma umukandida bose bari bafise yari Pascal Nyabenda, ariko mwibuke ko amakuru yaje kenshi ko ibintu byagiye guhinduka ku munsi wa gatandatu mu masasita y'ijoro buca baja muri kongere ngo batore uwo mukandida. Niho abajenero batanu bo muri CNDD-FDD bagiye kuraba Nkurunziza baramubwira bati ku kirimba c'Igitega, baramubwira bati twebwe turipfuza ko dusura kuvugana ku kijanye n'umukandida. Nawe arabwiye ati ico kibazo caraheze, nta by'umukandida turamufise none tushaka kuvugana kwiki. Ati yamara twebwe twipfuza yuko umukandida yoba uva muri twebwe mu bagwanye, ntitwipfuza ko abo musivile ubu waduhaye twebwe ntitumwemera, mushaka nde none uwo wundi wo muri mwebwe ninde. Igituma yabivuga gutyo ngo Nkurunziza yari yiteze ko atanumwe muri abo yokubahuka kuvuga Ndayishimiye, ko Ndayishimiye niwe wenyine ari umusirikare muri uwo mwanya, muri abo bajenero atari mu mabanga y'igisirikare. Wewe Nkurunziza agira ati mwese muri abasirikare nta mukandida ashoboka, rero ko uwundi mufise mushaka nobaha ninde ko twari dufise umukandida. Hama aratangara icaciye kiba amakuru uko ndayafise nuko icatarazi hariho umugumu ukomeye bari bateguye abo bajenero, nuko abakuru w'amakambi umuntu wese w'umusendeftd afise ikintu atwara cyitwa ikambi, afise ingabo zimugendanira, afise abo bose imiduga yabo yari kwirembo ry'ikirimba Igitega. Umwe mu bari bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu wo bita Ndundi niwe yabibonye ivyo bintu, ati ibintu nibiki, aja kubabaza abo bantu bose, abonye abakomanda bose amakambi mu gipolisi no mu bindi, ati ibi bintu nibiki. Bamubwira bati twebwe hari intumwa dufise hariya, turazi ko bariko baravugana n'umukuru w'igihugu, turarindiriye ijambo ry'ihumure batuzanira. Ndundi abibonye ati ibintu biteye ubwoba, yinjira kuraba umukuru w'igihugu amubwira ati ingo ico tuvugana. Wa Ndundi ngo aramubwira ati nyabona ibintu muriko muravugana nabo bantu je ntavyonzi, ariko ibintu biri hano hanze birateye ubwoba. Abakuru b'amakambi bose abasendede bari ngaha n'ingabo zabo n'ibigwanisha, ati nimba hari ico ariko baragusaba vyiza wo kibaha ibara ntirigwe, kuko twe nta n'inguvu dufise zo kuja kugwana n'abantu turiko turabona. Umukuru w'igihugu rero yinjira yahindutse, ubundi yari yabibankiye, ngo aca ababwira ati rero ko numva mushaka ko wundi mukandida, reka duhamagare n'abandi baze tukivuganeko. Ahamagara abatwara umugambwe bose arabazana bari umugambwe nyene w'igihugu, twara umugambwe nyene w'igihugu nabo abashira ngaho, arababwira uko ibi bigenze, aca asaba ko batoye ngo wa mukandida wa Nkurunziza Pascal Nyabenda yoba yaronse nk'amajwi 2 gusa. Nuko vyahize, no kuvuga ujya mwanya ibintu vyabaye, umukuru w'igihugu baramutegetse uko bashaka. Ndayishimiye rero uyu munsi atinya ko hari ubunama yumva, hari amakuru yumva yabo bajenero, atinya ko abitebeje nawe ku munota wa nyuma yo kwisanze bafise undi mukandida n'iyindi mikenyuro nawe atiteze uko bagize Nkurunziza, agasanga mubwiye ko batemera ko yitoza, kuko wumvirije abasendedefite byo bavuga. Imyidogo bafise iruta ibi twe tuvuga ngaha mu biganiro. Umusendedefite muvugana umva wose avuga ngo igihugu carapfuye, ngo ibintu nta nakimwe kigenda muri kino gihugu, uko mwagisize mwokibona mwokumirwa, niko bose bagenda baravuga. Rero ayo makuru yose arayafise yabitanze. Ego, reka tugaruke ku bibazo nyezina vya kino kiganiro. Pacifique Nahazwe, mwarumvise leta ishikiriza ko umushikiranganje Gabi Bugaga yahitanywe n'urupfu rw'isanganya. Muri Fokode twarabonye mwandika ko hari ibimenyetso bishika 10 vyerekana ko uwo mushikiranganje yagandaguwe. Inyuma y'imisi havuzwe vy'ugo rupfu, muri Fokode muhagaze he? Muremeza ko ari sanganya koko nkuko leta ibivuga canke umushikiranganje yaragandaguwe? Amakuru Fokode mufise ameze gute? Tugiye kuvuga ku kibazo kiba kigoye. Hariho n'abagiye barambwira bati nkeka kiganiro wari kurondira kugikora ukazogikora bamaze kumushingura.
ntivyoroshe kuvuga ku bintu vy'umuntu aba yapfuye nk'uko iyo hariho bene izo mpari zose ziba zihari. Nohera kuhoza umuryango wa Gabi Bugaga, sinzi ko ari Bugaga canke Bugaga ariko twohera ngaho, hanyuma nkanababwira ko abashobora kuba batabizi Gabi Bugaga burya natwe mu mashyirahamwe yigenga turamuzi, ntabwo ari umuntu tutazi, ari umuntu twabonye muri izo nzego. Jewe nkirongoye urunani rw'amashyirahamwe yigenga Force, Gabi Bugaga yari mu rwego rujejwe gucungera ibikorwa byo muri Force, twita mengani comité de surveillance, yari mu barongoye urwo rwego. No kuvuga ko ari umuntu natwe tuzi mu mashyirahamwe yigenga, yari muri Force aserukira ishirahamwe ry'abamenyesha makuru, nimba ntihenze ryari ishirahamwe ry'abamenyesha makuru bavuga ivy'inkino bya sport. Iryo shirahamwe twari turifise muri Force, abari daserukira hanyuma aritoza aratorwa nawe mu nzego zatwara Force. Urumva ko muri twebwe n'umuntu tuzi, niko muri 2015 yaratandukanye n'inzira zacu. Narabonye inyandiko zimwe zivuga ko nico gihe yari muri Force yari yaramaze kwinjira muri CNDD-FDD, ico gihe navyo twari tuzi. Nabonye inyandiko zivuga ko yinjiye muri CNDD-FDD muri 2009, no kuvuga ko twari kumwe muri Force, we wari umunywanyi wa CNDD-FDD. Ntaco nzi ko hari ibyo bari baramutumye kuducunga, ntavyo nzi. Mugabo uko twebwe twamubona muri iyo myaka tukiri kumwe, Gabi Bugaga yari umuntu je namenye vuba nuko yari yubatse, kuko yari umuntu akerebutse, yaboneka nk'umusore kandi yaboneka ari muto cyane. Ntavyo narinzi imyaka bariko barayivuga yiwe, ntayo narinzi ko ageze kuri iyo myaka. Nabona yari umuntu aboneka ari muto. Ibyo yandika ni inyandiko zibabaje, ni inyandiko kuri twebwe zidutuka. Amashyirahamwe yacu ahakwa kuyita ko ari amashyirahamwe terroriste. N'umuntu yatukana n'umushikiranganje w'u Rwanda, avuga yuko ari muri leta atazi, Olivier Nduhungirehe amubwira ati iyo leta urimo ntayuzi izokwica, none ni wagiye ubwa mbere muri leta yo muri CNDD-FDD ni waciye apfa. N'umuntu yavuga ibintu bibi by'ukuri, ugiye ukaraba ibintu yandika hagati ya 2015 na 2020, n'umuntu yandika ibintu bibi cyane. Muri iyo myaka yari n'umuvugizi wa Reverien Ndikuriyo, yari umukuru wa Sena muri ico mukuru w'inama nkenguzamateka. Inyuma ya 2020 hamaze kuza intwaro ya Evariste Ndayishimiye, harabaho uguhesha. Inyandiko yandika hagitwara Nkurunziza n'inyandiko yandika hatwara Ndayishimiye hariho ubudasa. Ivyo gutukana ntivyasubiye gukomera, niko yerekana ko ari uwo mu butegetsi nawe nyene nk'abandi, yerekana ko ari CNDD-FDD. Izo nama zabo makoraniro ukeza abagenywe, ivyo yabikora nk'abandi ba CNDD-FDD bose. Mugabo imvugo yo gutukana nko muri no myaka ya nyuma ntivyari bikiboneka na gatoya, ahubwo ku makuru mfise yashobora kuganiriza abantu bose. Ntiyari umuntu aboneka ko yugaranye nk'abandi ba CNDD-FDD, ahubwo yaboneka nk'aba CNDD-FDD muri kino gihe umengo barafise agahinda kuva Nkurunziza. Umengo mu ntwaro ya Ndayishimiye n'aba CNDD mugabo ntibanezerewe muri iyo ntwaro. Hariho benshi bameze gutyo muri iki gihe, ndaza kumbure kubigarukako. Reka rero nje ku kibazo nyene mu mbajiji. Urupfu rwa Gabi Bugaga tugwakira gute muri Fokode? Dufata ko ari sanganya nk'uko leta yabivuze, canke dufata ko yoba yarishwe? Mu gatondo ka kare cyane ujya musapfa, jewe nabonye ku rubuga rwa Facebook umuntu anyandikira ubutumwa, avuga ko babonye imodoka yagize isanganya, yavuga mu Rubirizi, kivuga bagiye kwivuga neza mu nyuma, ariko yanyandikira ngo mu Rubirizi, ngo mu Bigazi, ngo hanyuma ngo imodoka akambwira uko ameze n'ifoto mbere barayimpa. Acarambwira ko babonyemo ikiziga c'umugabo yambaye ikabutura, ati kuri ico kiziga hariko ikarata yo muri Seni ivuga ko ari commissaire ajejwe logistique na approvisionnement muri Seni. Handitse ko ari Gabi Bugaga, ariko ntituzi ko ari ujya mushikiranganje. Twebwe abo bashikiranganje ntabo tuzi. Uko niko butumwa bwaje, nisanganya ntituzi uwo muntu. Ndaza kubigaruka ko mu nyuma muraza kumva igituma nk'icyo ndagishimitse ko ajya makuru ya mbere abantu bose bahawe
n'amakuru yari yateguwe. Birashoboka ko nanje wariko arambwira ivyo yashobora kuba ari umukozi w'iperereza, kuko twese ahantu hose hasohotse amakuru asa. Bahejeje kubivuga naciye mvuga nti sindabizi ko ibi bintu ari vyose, mpava ntanga amakuru ngo sange nshikuje, reka ndabe ko hari abandi baravyandika. Canja kuri Twitter nsanga nibaza ko wa mbere yari yavyanditse ashobora ko yari SOS Media, ishobora ko ari bo ba mbere banditse iyo nkuru, nibo nabonye kuri Twitter. Canja ndabona ko vya bintu meje kuronka ari ukuri. Niho rero nanje ndavye ifoto nkaraba ko navuga ibibazo vya mbere mbona umuntu yo kwibaza, none uyu muntu nimba yagize accident y'imodoka bigenda gute ngo abaryamye gutya. Mu mwanya wa mbere baduhaye ifoto kuguru, bamaze kugura umuryango kuri hanze, ariko amafoto y'ubwa mbere gose yaciye aboneka inyuma ukuguru kwiyo kuri mwidirisha. Iri sanganya ry'imodoka umushoferi aba afise ukuguru mwidirisha riba risanganya nyabaki aryamye neza, ubundi umushoferi agize accident ariko aranyonga agwana none na volant abagerageza guhagarika imodoka, none uyu nawe yagiye kuryama no kugura ashyira hejuru. Ibi bintu vyagenze gute? Nico kibazo ca mbere canje mu mutwe. Hanyuma ukaraba nta maraso aboneka hafi yiwe, none ibintu nibiki, ukabona yavyimvye mu maso. Imodoka wayiraba yo nyene uruhande rw'umushoferi nta kintu caboneka coba cabaye nabi. Unagira ati none iyi modoka yagonze gute, habaye ibiki? Urumva ibibazo vya mbere vyari bimeze uko. Mu nyuma hatera haza yandi makuru menshi, haraza na video ariyo yerekana kumwe nyene yarameze. Hama ibibazo uko haca umwanya niko ibibazo vyaguma bica vyongerekana. Ukaraba ikibanza cabereyemo isanganya, ahantu habereye isanganya ry'imodoka mu mwanya mu bihe bene ivyo, urabona amapine aho yaciye, umuntu agwana yikatisha ikamuzungurukana. Mu nyuma haza noneho uruhande rwababaye rw'iyo modoka hagati na hagati ku ruhande gundi. Ukabona uti none iki kintu icoba cayigonze kimeze gute ku buryo imodoka iba gutya? Nimba yagonze ibigazi, cari ikigazi gikoze mu vyuma, cari ikigazi kimeze coshobora kugira imodoka nk'uko tubibona. Noneho haraza umunyamakuru wa Iwacu aravuga ko n'urufunguzo rw'imodoka barusanze rubitse mu isakoshi. Tuti ivyo bintu yanyonga imodoka urufunguzo rubitse mu isakoshi? Haraza yandi makuru menshi, imodoka bayisanzemwo isakoshi yuzuye amahera, ntawayatwaye, muri kofre hariyo umuriyoni ntawawukozeko. Haraza imparati y'inyuma ko itariko mugabo itaboneka muri ico kibanza. Baravuga ko kigazi kimwe kiriko amaraso, ayo maraso yavuye he? None umuntu ari indani mu modoka, amaraso yiwe yaretse kuba mu modoka aza kuba hanze ahantu ku kigazi. Ibibazo vyinshi bitera vyongerekana ko haciye akanya gato twumva leta isohoye itangazo. Iryo tangazo aho ryaje ritangarije ntiryavuga ko bazotohoza nk'uko vyahora bigenda ubundi mu yandi matangazo. Baje bemeza ko umushikiranganji yishwe n'isanganya, baca barahoza umuryango n'abarundi, baca baravuga ko mu misi ya vuba bazotanga ibijanye no kumushingura. Umukuru w'igihugu mu kanya gato nabo baranditse, umushikiranganji yagiye mu kibanza nk'ico gute mwijoro? Vyagenze gute ngo abatagira umugendanira? Vyagenze gute ngo abatagira umushoferi? Kugira uje ku birometero 10 by'igisagara cya Bujumbura mwijoro ukacugirira amasanganya gutyo kinjira mu bigazi, vyagenze gute? Aho niho twebwe muri Focode bwa mbere twerekanye ko hari ibimenyetso ivyo vyose vyerekana ko uyu mushikiranganji ashobora kuba yarishwe. Uko rero bitugendera muri Focode ni gute? Inkuru yose itanzwe na Focode ivyara amakuru. Igihe cyose twandika haca haza ubwo nyene amakuru, abantu bacatangura kwiyugurura. N'ubu amakuru ya Bugaga abandanya kuza, harayo naronse ejo gutyo, abantu bagatangura kuvuga ivyo babonye, ivyo bazi, uko ibintu vyagiye biraza. Ngomba ndabahe nk'akarorero, sinza murazi iyo ndiko ndavuga ko mbashaka gukingira abatanze amakuru, sinza gutanga ibituma nk'umuntu yatanze ayo makuru yoshobora kugirirwa nabi. Mu Gifaransa niho bavuga ngo il n'y a pas de crime parfait, no kuvuga nta cyaha na kimwe gitegurwa neza ku buryo umuntu yirinda ibintu byose byotuma hamenyekana icyakozwe.
muri ujya mwanya ivyo bintu vyaba ivyo vyitwa isanganya vyabereye ko muri iryo joro kajya karere na karere karimwo abantu batari bake b'abanyezamu baba bafise ibintu bararira ntaza gutomora kugira sinkwege naho bahera mu gukora amatohoza y'abatanze ayo makuru ariko muri abo batari kure cyane yahajya hari abatwandikiye baratomora neza ibyo babonye muri iryo joro bambwiye bati hagati y'isaha indwi n'isaha 8 z'ijoro twarabonye imodoka zibiri zije ziherekeranije zigenda bukebuke imodoka y'imbere uwo muntu kubera avuga ati umva sinegereye ngo ndayibone neza ngo mperaheze yavuga ati yari mu bwoko mbona umenga nizo bita Vox ariko sinemeje ko ari Vox kubera ko ntayegereye ngo mvuge ngo ni Vox nyene niyo yari imbere inyuma yo ikaza yakije amatara neza ati inyuma yayo hariho imodoka ya camionette double cabine kujya nyene twavuye tuyibona inyuma ati yoyo yatsi ibinyoteri kumbure nk'abatumva neza ikirundi ibinyoteri ni clignotant mu gifaransa ati yo yatsi bijya binyoteri biza biraklignota iziri inyuma yayo ati cyo ntashoboye kubona nuko yimbere yoba yarakwegiye inyuma kuko twari kure nta mugozi twari gushobora kubona hari mwijoro sinzi ko hariho umugozi ariko zari zegeranye zigenda bukebuke ati izo modoka turazibona turaziraba aho turi hanyuma twibaza ko bisanzwe zirarengana ati cagiye kudutangaza haciye iminota 10 gusa twabonye ya modoka yari imbere ivayo yiruka mu murindi udasanzwe hariho n'isanganya yari herutse kuba tuba tuti uyu nawe nubundi ashaka kwiyahura abantu bagenda gutya aya masaha nibiki yavuyeho yiruka imwe yari inyuma yoyo ntiyaza ntitwayibona acarambwira ati buri mu bucagucagu ngira mvuga igishobora kuba giteye ubwoba ariko nibaza ko bitokoro haraho nyine kuba cyamenya abo bantu mu bucagucagu harabonetse umuntu w'umugabo twabonye yaje hafi mu masaha 10 y'ijoro mu bucagucagu yewe yavuze ati sinzi ko isanda yivuze nza ko yavuze ati hajya mu mutwenzi haba hatukura hejuru avuga ati ico gihe haje umuntu w'umugabo w'inzobe atari muremure kandi atari mugufi asa neza ubona ko ari umuntu nyene yifise araza yambaye impuzu za siporo nk'uri muri siporo araturengana ati hanyuma turavye turabona ko yambaye Motorola ati je narabaye mu nzego z'umutekano ntiyavuze z'umutekano nyene nkuko dakivuze ariko n'ibintu vyegereje ivyo hama aravuga ati narabonye ko ari umusirikare wo muntu to aragenda haciye akanya hariho amasaha yacu yo gutaha twigiye imbere ya modoka twe turayica kure turabona hiri turavuga ati ya modoka nijya ati yari mu bigazi ku birometero si ku birometero ni ku metero nka 8 canke 10 ngo uvuye kuri kaburimbo ati turayibona ati hanyuma dushaka kuja kuraba ngo turabe ivyo ari byo kuko twari twayibonye ati hanyuma haba hari uwundi muntu ahagaze aravuga yuko atawuja kuraba ati mugabo haba isanganya nuko bo bari bafise ibikorwa byabo bikorera barabandanya wa mugabo yaduca ko tumusanga imbere ariko arakora amapompage vyitwa ko ari muri siporo turigira tibwakeye tugarutse rero dusanga abantu barundanya aho hantu ni benshi niho twasanga abantu basa n'abarigije kure ngo ntibiyegera imodoka mugabo bose bafise bariko baravuga ngo nisanganya ryabaye hari umugabo arimwo yambaye ikabutura kujya nyine twaciye tubironka twese hanyuma acarabara ati none mwebwe ayo makuru mwayahawe nande ibi byose muri kumuraduha mwabihawe nande baca baramwereka ati uriya mugabo ni wabitubwiye byose uko byagenze aravye asanga ni wa mugabo yabaciyeko ni wa mugabo yamye babonye agira siporo niwe yatanze ayo makuru y'ivyabaye byose hanyuma ati mu nyuma hageze ko ikiziga bagikuraho n'imodoka zose zikagenda twabonye wa mugabo yinjira muri izo modoka nawe zigenda zimujanye rero aya makuru na makuru yerekana gose ko ibyabaye bishobora kuba byari byateguwe hariho abandi bo mu nzego z'iperereza bubahutse nabo nyene kutuvugisha
umwe ni n'umutegetsi ntituza kumuvuga nk'uko twama tubikora, ni n'umutegetsi mu iperereza. Hariho icatumye ikimenyetso kimwe mu byabereye aho catumye turondera uwo mushikira akamubaza ko ari we yoba yakoze ivyo bintu. Hanyuma nawe aravuga ati ivyo bintu ntimubiturondere ko si twebwe. Ngomba mvuge mu majambo yakoresheje, ndavyikure ko mu kubivuga kuko iyo Fokodite itafise yo nyene ikintu bifise icemezo ntiheza ngo yemeze, mugabo nkoresha inyishu twahawe. We yagize ati ivyo bintu bironderere muri garde présidentielle, niryo majambo yakoresheje. Ujya yishwe kandi bironderere muri garde présidentielle. Uko niko majambo twahawe n'umuntu w'umutegetsi muri service national de renseignement. Uwundi muto cyane wewe aragira kure akavuga ijya modoka ahantu yahondewe, sinza kubitomora ivyo, ariko aravuga urupangu yaratubwiye tijya modoka bayihondeye mu rupangu runaka. Ivyo twarabironse, ati we ntibari bamwiciye muri urwo rupangu, bamwiciye ahandi, bamuzana muri urwo rupangu, bamwinjiza mu modoka, baraheza babandanya imodoka bazitwara hariya. Ikintu gihambaye uwo muntu yongeye ko nico ngomba mvuge ko nuko yavuze ati ico mutamenye, koko namubwiye nk'ivyo z'imodoka zibiri batubwiye, ati muri iyo modoka y'imbere hariho bamwe mu barimwo ari abantu bakorana n'iperereza, bakora kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, bari bahawe igikorwa ko muri ico gitondo nyene baca batangura gukwiragiza ibindi bintu vyoba vyishe umushikiranganji. Barabisomye benshi cyane, amakuru yaciye avuga ko uyu mushikiranganji yaboregwa, abandi ngo uyu mushikiranganji ngo yakunda inkumi. Hariho n'abageze ku rugero nk'urubuga rwitwa Ntareland baje kwerekana ibimenyetso byose ngo vyerekana ko ivyo bintu ariko biriko biravuga atari ivyo, ataco tumamwica. Hariho rero bageze ku rugero kuvuga ngo yaragiye, ngo yari kumwe ngo n'umukobwa bava muri biriya bice. Kandi muri izo mbuga harimwo zimwe abazikoresha arabo mu nzego z'umutekano z'u Burundi, hariho kandi izindi mbuga nyene abo twumbe tuzobikora ko ikiganiro, tuzi neza ko ari abakozi b'iperereza bahembwa n'iperereza. Umuntu akibaza ingene urubuga rushobora rukoreshwa n'abantu bazwi n'iperereza rushobora kwaduka rugafata umushikiranganji wa leta atarahambwa, rukamwambika ibintu byose rushaka, ntihagire n'umwe akurikirana urwo rubuga kandi abagwandika ko bazwi. Buriya Perezida Nkurunziza yapfuye, iyo haba imbuga nk'izi zigatangura kumwandika ko ibintu zishakiye ari abantu bakorera iperereza bazwi, muribaza ibintu byashobora kubabako. Ariko kuri uyu mushikiranganji n'umushikiranganji wa CNDD-FDD wa leta ya CNDD-FDD yarazwi muri iyo leta, abantu barihaye kumwandika ko ivyo bishakiye vyose, nta numwe yakurikiranywe kubera izo nyandiko zituka uwo mushikiranganji. Ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko bijya bintu twariko turabwirwa vyari vyateguwe ko bica bivugwa uko nyene. Rero bakwiragiza mu bantu bose isanganya, ukuboregwa, umushikiranganji adashoboka, bikwira gutyo, hanyuma ntihaba amatohoza namwe. Rero ku jewe aho mpagaze uyu munsi, simvuze ngo ni jewe nemeza bishwe n'abatishwe, mugabo mvuze mon intime conviction uko je ndabibona uyu mushikiranganji yarishwe. Ego Pacifique Nazwe, amakuru mu dushikirije n'ay'abatari bake bagiye barashikiriza batandukanye, biragaragara ko umushikiranganji Gabi Bugaga yagandaguwe. Ariko uno munsi mwebwe ku makuru mufise, mwoba muzi ico yoba yarazize? Kuko muvyo mwavuze mwagize muti yari umuntu abana neza, atangorana agira n'abantu, yoba yazize iki? Ayo makuru mwa muyafise? Ni ikibazo kitoroshe ico, ariko naho nyene ndaza kuvuga ivyo nagiye ndaronka. Murazi ko Focod ivuga muri conditionnel. Hariho nabonye ku rubuga rwa Facebook abantu banyandikiye ngo ntusubire kutubwira ngo bya bindi ngo yoba ngo vyoba ngo ama hypothèse. Oya, niko abandi hagati y'akazi na muntu burya niko bavuga. Amashira hamwe bene yacu niko avuga, ntitwigera tuvuga ngo twebwe turemeje kuko ntituri amasentare, ntituri inzego zijeje kwemeza bene ivyo bintu. Baze kunyumva yuko mu kubivuga
ndabivuga uko nabironse mugabo atari genza kuvyemeza ngo niko kuri mugabo uko nabironse ndabivuga. Uyu mushikiranganje ubwa mbere bwo twaraganiriye na bamwe barabagenzi biwe bakomeye bariho, muri abo barabagenzi biwe yarababwira ko afise ubwoba, yarababwira ko bamwe muko babibavuga yuko n'intumbero ko yohava ava mu gihugu yari murimwo. Bamwe abandi bakatubwira ko vyamushikiye akiyumvira no gutanga imihoho, ahandi bakavuga ko mu kwezi kwa 12 canke mu kwa mbere President Ndayishimiye yoba yaragomvye kumukura, ariko muri ico gihe ngo mukuru w'umugambwe aravyanka. Ndabivuga uko nabibwiwe kuko abo bose ko ari babiri, umwe wese arashobora kucavuga ati ibavuze sivyo, kandi nibwo burenganzira bwabo bazoba bagize neza nibabikora. Hanyuma ikindi cyari kizwi kuri uyu mushikiranganje nuko yafatwa nk'umwana muri politike, so umwana w'amaraso, nk'umwana wa Reverien Ndikuriyo. Abantu bose bavugana na Gabi Bugaga ashatse kuvuga ko ikintu gikomeye yavuga ko yagihawe na afande, yavuga ko afande yavyemeye, yavuga ko afande ahagazaha. Uwo yita afande yarinde, iri jambo ntirimberewe mu Barundi. Afande ni jambo rimenyerewe nko mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu Rwanda bavuga afande n'umushefu, ni umukuru w'abandi aho babari. Rero uwo yari yita afande yari Reverien Ndikuriyo. Bavuga ati yabigendera, yavyiyemera, bamwagiriza ko yiyemera, ati muri we wamengo we nyene ni gitutu ca Reverien Ndikuriyo. Mubo baganira hamwe yoba yacishamwo akerekana kutumvikana kuri hagati y'abatwara Burundi, uruhande rwa Ndikuriyo n'uruhande rwa President Ndayishimiye. Hari ivyo ntaza kuvuga cyane kuko tuko tuvuga uwitavye Imana twava dusanga tunamubesheye ngo yaravuze ibi, ari ivyo nabwiwe nanje ntavyo nopfa kwemeza ngo yarabivuze gutyo. Ivyo muze kundinda, hariho bimwe nza kugeguza mu kubivugako. Hanyuma igihe Ndikuriyo asubiye kuronka ubuyobozi bw'umugambwe CNDD-FDD, yoba yashaka ko uyu muntu yomubera umuvugizi mu mugambwe, ariko mu biro by'umukuru w'igihugu niho hoba havuye abatashaka ko Bugaga ava mu ntara yagutse ya Bujumbura ubu avimuhuta. Babwize bati umuvugizi yoba mu gisagara ca Bujumbura, yoca bana umukenyezi w'umututsi kazi. Baca baragira bati baca bafata uvuye mu biro by'umukuru w'igihugu Doriane Munezero abari waja muri ico kiranza, ariko Ndikuriyo we bavuga ko yashaka ko ari Bugaga mubera umuvugizi. Ikindi nuko mu kuja ngo muri seni ujya mu guhigo rabi by'amatora, murabi kibanza Bugaga yarafise. Bugaga n'umumenyesha makuru yakoze muri RTNB, mu nzindi nzego yabaye umuvugizi, yarafise ico cy'umenyesha makuru cyane, ariko ageze muri seni si umuvugizi wa seni. Muri seni afise ikibanza gikomeye cyane kirabwa na benshi, wo bita commissaire araba logistique na approvisionnement. Niwe ajejwe amasoko, nico kibanza c'amahera. Rero bagira bati muri seni yari nk'ijisho canke yicariye umugambwe na Reverien Ndikuriyo, yarahagarariye inyungu z'umugambwe n'iza Reverien Ndikuriyo mu masoko ya seni. Umuntu ariko aravuga amasoko ya seni, abantu barashobora ko batibaza ivyo bintu uko bingana. Baragira bati naho wofata isoko rimwe, isoko ry'ikarata yitora, ijya carte, ijya bulletin de vote, atijya yonyene na mamiliyaridi abantu badashobora kwibaza ingena ngana ku muntu aronse iryo soko. Rero abantu bamaze imyaka bahabwa iryo soko ryo gukora ijya bulletin de vote, nishira hamwe mu bisanzwe rya CNDD-FDD rikorera CNDD-FDD, hakabamwe rero n'izindi nyungu z'umukuru w'umugambwe. Atariko iryo soko ngira ndabivuge kwa kundi niko babimbwiye, si ivyo mfise. Hari uwundi muntu yari kwarariraba cyane muri kino gihe, hariya hejuru gose, danse kuvuga izina, mugabo hariya hejuru byose by'igihugu agenda yigarurira amasoko mu bisata nka byose. Ikindi abantu benshi bariko baravuga batibuka,
nuko Gabi Bugaga atari bwasubirizwe muri seni yarabaye umushikiranganje mu kwezi kwa k'umunani ariko muri seni kubu ikibanza ciwe kiracagaragara ntarasubirizwa ikindi bambwiye bati igena giwe muri leta igenwa giwe muri leta ntabwo Bugaga yatanzwe na Reverend Kuriyo yari yitwa ko ari nka se wiwe muri politique ati kumugira umushikiranganje yari ntumbero y'ukumukura muri bimwe by'amasoko muri seni agiye no muri leta hari ikintu cyakozwe ubushikiranganje bwiwe baciye babumanyura ko igisata gikomeye cyane hariho benshi nabonye baza barandika ngo amasoko ngo y'ibintu ngo bya limitere n'ibindi nuko hari ico batazi Bugaga agenwe ku umushikiranganje yari umushikiranganje ajejwe ibimenyesha makuru no kumenyesha makuru gusa ariko w'imbere yiwe hakiriho Leokadinda Cayisaba uwo yasubiriye yari umushikiranganje ajejwe ibinyamakuru ibyo bimenyesha makuru kumenyesha makuru hamwe nibi bijyanye n'ubutunzi buvuye mu buhinga ngurukana bumenyi bita economie numérique nuvuga kuri Leokadinda Cayisaba ico gisata cyaca kiraba ibyo byose bya za limitaire na cyane cyane isoko rikomeye muri kino gihe riraba bamwe bo hejuru cyane nako ndavuga ibijyanye na muri Onatere bayikura ko Onamob hamwe n'igisata bariko barazana n'ibindi aho muri ico gisata hariho ibintu byinshi bikomeye biri mu inyungu zabo bantu bo hejuru cyane nase kudoma ko urutoki no munsi ngo mvuge ngo banaga rero uwo mushikiranganje uravye ubundi bushikiranganje bwose ngene bwagiye burakogwa bwose bwagiye buraguka babushyira ko ibindi bintu byinshi matwasambuwe bwinshi hasigara ubushikiranganje 12 gusa ubwo kwa Bugaga nibwo bushikiranganje aho kubwongera babumanyuye babusigariza ubusa babusigariza akantu gatoyi cyane na bamwe bandika bavuga bati n'ubushikiranganje nta n'amafaranga menshi bwari bufite hariho umuntu abantu abone iby'amatora umurindi biriko yishwe indwi zibiri imbere yuko ibyo by'amatora bifata umurindi tubona bifashe kandi nta bantu bagira ijisho muri bya bintu vya seni bakagira bati jena nabajeje ikibazo none ukuntu yishwe ko bibonekesha abantu menga sabanyamwuga turavye uko ubundi bahora bakora ubwicanyi na wa wundi wo mwipereza yavuze ati murabona bijya bintu ko byakozwe n'abantu batazi ti babikoze n'impaka icatumye basiga ko ikarata ko ari uwo muri seni birafite ico bivuga ntabwo babigiriye ubusa bamusize ko ikarata ya seni kubera iki nta na kimwe kivuga ko ari umushikiranganje ariko ko ari komiseri wa seni cyo kiriho n'ubutumwa ati n'ubutumwa kubo yakorera n'ubutumwa kuri urwo ruhande bari kumwe n'ubutumwa ku bandi bose bari muri iyo systeme batazi ibyo barimo n'ubutumwa kuba babiretse kujya nimubibona uko twabikoze ni message iri claire bahaye abantu ati mukabandanya namwe tuzobagira uko ariko ikibazo cyari Pacifique muravuze ko ari ubutumwa ubwo butumwa bwagomba guhabwa nde ko mwavuze mugasigura yuko umushikiranganje Bugaga yari nk'umuhungu wa Reverien Ndikuriyo byo byagenze gute ngo bamwumvishe ko bategerezwa kwica uwo yafata nk'umuntu wiwe cyangwa babikoze boba batabanije kumenyesha Reverien Ndikuriyo byagabwire ko atari ubwa mbere muri iyo ntwaro hishwe umuntu yegereye cyane Reverien Ndikuriyo sibwo bwa mbere abantu bose ngaha babakurikirana amakuru dutanga baribuka inyuruzwa n'ibugwa irengero bya Oscar Ntasano yabaye umushinga amateka akaba n'umukenguza amateka w'intara ya Makamba uyu yafatwa ko ari we mu financier ari we abanyarwanda ni bafite ijambo ryiza rijanye n'icyo cy'umu financier bari umutanga umuterankunga ni ukuvuga ubutanga uburyo bwatumye Reverien Ndikuriyo akora ibitari bike mu byagera ko muri politike no mu bindi mu kwiyamamaza no mu gukora ibindi migambi itari mike n'umuntu yamufashije byinshi imakamba bafata ko ari ukundi kuboko kwa Reverien Ndikuriyo ngende umunyamakamba ivyo mvuga ndazi ngene nta sano yafatwa
afatwa Benandi kuriyo yari nundi wewe yari nk'umuvukanye nawe umwe dufashe ko ari nk'umwana wiwe ubundi yafatwa nk'uko yoba ari umuvukanye wa Ndikuriyo murabona ingene nta sano yishwe nta cakurikiye kandi Ndikuriyo ari umukuru w'inama nkenguzamateka muri CNDD-FDD barafise ikintu bagendera ko kibi cyane ntibapfupfuye nta namwe muzobona umuntu yapfuye bakamupfa nta na hamwe ndabibona upfuye karabaye biraheze umugani wate no ku rugamba twaca duhamba tukarengana nuko bameze ntibigera bapfu wapfuye barashobora kugupfukira muzima aho barashobora kugwana ariko wapfuye aho twavyumvise abantu womenga baragobye gupfu wapfuye nibunyoni ariko araburana akirati jewe nashaka kumenya icishe nkuru nziza numvise bimwe bya wa mupfumu ariko ubundi ntibapfu wapfuye wababazwa ivu yabiheze rero umuntu icazi Ndikuriyo yoba yaramenyeshejwe ko bagiye kwica Bugaga ntavyo nzi byo byabaye atarizi nawe agakanguka mu bandi ntavyo nzi ariko kirashoboka ko ari ubutumwa yahawe kuko nkuko twatanguye tuvuga za mpande zibangabanganywe muri uwo mugambi bimaze imyaka biriko biravugwa we nyene murazi byavuzwe ngene yahatswe ariko hatswe ntaza kugaruka avuga ngo bampakije murabona iwabo kamara gacerere ngene be n'ivyo bintu babiheza bafise inzira zabo babihezamwo ariko birashoboka ko ari ubutumwa yarungikiwe tukabandanya unana ibishobora kukuba n'ibindi ariko mwibuke kandi ko muri iyo ntwaro hariho n'undi mushikiranganje yavuzwe ko yahatwe kwicwa mu misiyezi nawe ari ku ruhande Rwanda yishimiye mushikiranganje Alain Dukumana wewe yanubahutse kuvyivugira bundi ntibigera bavuga ko bagira bicwe nibaza ko tumaze kumva abantu babiri gusa muri CNDD-FDD abavuga ko boshobora kumwica ni ku ruhe ruhande hari abaci batangaza bakora amatangazo ibutse ko Ndikuriyo we nyene yavuze ati mbega uwo mushikiranganje yoba ashaka gutabagwa n'abavuye mu ijuru mbega umushikiranganje avuze ngo umutekano wiwe ntukingiwe mu Burundi ninde yose garakingiwe none umushikiranganje yegereye Ndikuriyo niwe kumbura ashobora kuba ciye yicwa kandi abashikiranganje bitwa ko bakingiwe ego me Pacifique ntazwe ikindi kibazo tugira tuvugane ko muri kino kiganiro nikijanye n'ibi bigwanisho bimaze iminsi bivugwa aho abanyagihugu batandukanye batanze amakuru yuko hariho ngo amakamyo yobagera ku 83 y'ibigwanisho aci Burundi akakerekeza mu gihugu ca Tanzania ivyo bigwanisho mu bifise ko amakuru yahe bivahe bija bifise ntumberi yihe mbega hoba hari isano hagati y'ivyo bigwanisho n'urupfu rw'umushikiranganje Bugaga kwezi kwa kane amafoto araje turabwiwe twese ko yagize isanganya abantu bari suro shock ibinyamakuru vyirutseyo abantu bose ariko ararondera ivyo ari vyo ayo makuru yose asohoka tukibaza ko ivyo ari vyo uwo mwanya nyene abantu bibuke ikiganiro tukatumaze indwi zibiri dukoze ngaha ivyo nari nababwiye amakamyo 23 yari yinjiye mu Burundi hari ku munsi wa gatanu kiganiro niba twagikoze itariki 12 nukuba kwa ayo makamyo azoba yari yinjiye itariki 10 yinjiriye ku kivuko cy'i Mombasa muri Kenya araza ndababwira ingene aherekezwa n'abasirikare ba Kenya ageze kuri rwa Tanzania aherekezwa n'abasirikare ba Tanzania akinjira ikobero hanyuma amakamyo yinjira mu ikambi ya Mukoni yuzuye ibigwanisho nari nababwiye ko abashoferi bayo makamyo batangaye bahageze mugihe bari bazi ko bacyabandanye Bujumbura bababwira ngo nibatahe ngo ivyo bazobandaniriza bazoyabwira ku wa mbere wakurikira aho ku wa mbere urumva niho haca haba igikorwa gikurikira cyo kubijana iyo bija narangije ikiganiro ngirane iyo bija biramaze kumenyekana ko ivyo bigwanisho bica bisubizwa muri Tanzania ni rero kubu ndabivuze ngaha ndibaza ko batwara igihugu batahugira ingorane yingene ku wa mbere nyene baca bikatisha babitware muri Tanzania naraye ndabivuze amakuru naronse ningene kijya iganiro twakoze cateye ijambo ryo mu gifaransa banyandikiye ngo cateye panique mu butegetsi habayeho ihungabana kwera ibintu warayivuze ti bose bariko bibaza ingene iyo information utanze bayigira kuko byari ibintu binyegejwe cyane nta muntu umwe yabivuga tibonye nawe ko bacanamwe ngo mu butegetsi hejuru hariho umuntu ariko aramena amabanga akomeye y'igihugu ayaguha ntibazi ingene ivyo bintu babigenza rero hamwe ku wa mbere abashoferi basubiyeyo babwira ati nubu ni murabiyo mubandaniriza tuzobabwira aho ku wa mbere nta cyakozwe imodoka zagumye zipakiye bya bigwanisho
aho mu ikambi ya Mukoni. Ico namenye nuko hariho izindi zitatu zavuye ziza kwiyongerako kuko hari ayandi makamyo yari yaje imbere 60. Muri ayo 60 atatu aragira ingorane mu nzira, 57 abandanya amaje Gitega ayandi aje Bujumbura, nayo atatu baca bayazana muri ka ya Mukoni. Cyaziba ikamyo 26 imukoni. Ku munsi wa kabiri naho nyene barabwiye ati kumburejo babashoferi bari batanguye kwidoga amafaranga yabaheranye mu mahoteli batazi ingene bari bubandanye, baca babwiye ati ejo mu gatondo birashobora gukunda. Urumva kuri wa munsi bateza gusubira inyuma. Babonere rimwe amakamyo menshi asohokeye rimwe nkuko nari nabivuze ngo bace babibona ivyo ari vyo, bati basohora zine gusa, hasohoka zine zigaca no mu nzira zidasa, aho zine zisohokeye haca umwanya zine zigasohoka zigaca mu wundi muryango mu yindi rembo atari ryarindi zimwe zine za mbere zaciyemo, babigira umwanya muremure zagiye gusohoka zosingira gushika nko mu masine zikiriko zirasohoka ku Mukoni, maze zifata inzira yo kurubibe rwa Tanzania. Aho naho bahageze basanga ku ruhande rwa Tanzania ntibarazana abasirikare ba Tanzania baza kuca baziherekeza, zica zisanga zitegerezwa kurindira ku musozi nimba witwa Kinazi imbere yuko ushikira Kobero. N'abanyagihugu baratwambikira bafise ubwo bavuga ko batatahura ivyo bintu, bafise ubwo ko bihava baturikira ko nka bimwe byo muri Kambaza. Haca rero aho Ikinazi hazamwo na zimwe 57 zari zagiye Gitega ni Bujumbura, zose hamwe ziba zibaye amakamyo 83. Ndafise amafoto yazo ziri ngaho, ndafise video yazo sinabishiza habona kubera ko hariho bimwe byo cavyerekana bari bafashe izo video bari bo, byatumye ntabishira ku mugaragaro. Ariko izo kamyo daga amakamyo yarashitse ku kivuko cyatanga, amakamyo 10 aramaze gupakururwa, amakamyo 73 ari muri parking aho ku kivuko cyatanga muri Tanzania. Bararindiriye ko nazo zipakururwa, nk'abati kumbure zopakururwa ejo canke hirya yejo, ariko izo kamyo niho ziri. Nimba bashaka kumaririza ubunyene barubika intumwa tuje kuraba mu kivuko cyatanga muri parking kwa amakamyo 73 adahagaze arindiriye gupakururwa aho yavanye ibigwanisho mu Burundi. Sinza kugera kure tufasha ikiganiro cyari kigeze giheruka ngo ndazi y'ivyo bintu bizohereza gushika bararindiriye ubwato bushika buce bupakira ayo makontenere y'ivyo bigwanisho. Amakuru mashasha mfise naye uyu munsi kuri ivyo nuko bino bintu bimenyekanye bitevye, nuko byari bimaze igihe biriko biraba. Hariho ikibanza i Bujumbura cegukira igisirikare, ikambi aho benshi bahora bita kera Burutex, Burundi Textile, na hantu hakorerwa impuzu imyambaro y'abasirikare mu myaka iheze, na hantu mu nyuma havuye hahindurwa ahari mashini zibaza, ahari ibintu byinshi by'ubuhinga technique be n'ivyo byo mu gisirikare, harakorerwa imiduga. Ico kibanza mu minsi iheze abasirikare ntibabizi neza bo bavuga ngo caragurishijwe, ngo coba kitakiri c'igisirikare, kitacitwa ko ari kambi y'igisoda. Mugabo ikibatangaza ni kibanza ca mbere gicunzwe mu Burundi kumbure kurusha n'ikibanza caho umukuru w'igihugu aba. Aho hantu nta muntu harengana ngo hahagarare, kirazira. Imodoka naho yoba ihagiriye ingorane ubu nyine hacaza abasirikare bategeka kuyisunika kwiteza kuvaho, kirazira kuhagarara ku miryango y'aho hantu. N'abasirikare bandi basanzwe ntibashobora kuja aho hantu. Barambwiye ingene abasirikare bacunze ico kibanza cya Burtex n'abasirikare begukira police militaire. Sinzi rero ingene icegera c'umukuru wa police militaire yigeze kwiyamvya, yari mu major wo mu XFAB, maze ko amakambi yose yo komanda ari XPMP ya XFDD, icegera ciwe ari wahoze mu bafabe. Nawe icegera aravuga ati komandase aravuga ati none jewe namandungika abasirikare banje gucunga ahantu kizira ko nanjye nja kuraba, ndakeneye kumenya abo basirikare banje byo bacunze ibyo ari byo. Erega wa major aritora ngo aragiye kuraba ku muryango, hashitse baramuhagarika bamubwira ati ngaha kirazira kuhinjira. Abwira ati mwebwe si je ndabagaba, mwebwe murashobora kumbuza ko ninjira aho mwebwe muri ari je ndaharaba. Arinjira
telefone ubwo ngiye muri etat major baterura major muzima komanda ansego wabo baja guta hanze nk'umuhimbiri uwo ari we wese uwo munsi nyene ngo yarayahinduriwe ikamba akoreramo uwo munsi ni muri Brutex ariko habera yibiki abasirikare banyishura kuko atamakuru nyene bafise bambwira ngo aho hantu hafiswe n'abarusiya ngo ntituzi ibintu bakorerayo ngo baba bakora amadrone ngo baba bakora ibiki niko byavugwa amakuru mfise nuko ico kibanza gifiswe n'umunyaribani amazina yiwe arashobora kuboneka n'ibindi bimuranga bitari bike byoshobora kuboneka umunyagihugu umunyaribani yoba yamaze n'imyaka itari mike aba mu Burundi ubari ngaho imodoka barambwiye agenderamwo n'ibiki uwo munyaribani yoba ari wafise iyi marche yo kugura ivyo bigwanisho mubisanzwe ni wabigura mugabo bikitirirwa Uburundi biza ari bigwanisho vyitwa ko ari bigwanisho vy'u Burundi abategetsi b'u Burundi bariko bajya komisiyo y'ivyo bigwanisho iyo bishitse amakamyo menshi ashikira aho muri Brutex niyo byaca bija niho bimwe bipakururwa nabivuze nti hariho bike bipakururwa umwe mu bahinga mu bahoze bakomeye gose muri Sendlefted yambwiye ati jewe nzi bya Sendlefted n'ibyo by'ibigwanisho igishoboka nuko komisiyo zabo bashobora kuba bazihinduye ibigwanisho bakavuga bati okay hari amahera muzoduha mugabo hari ikindi gice twivuza kuko ibigwanisho natwe turabikeneye muzobihinduremwe ibigwanisho muze muraduhamwe ibigwanisho bikeye rero hariho bikeye bipakururwa n'ibindi mu nyuma bica bipakirwa hari imodoka zimwe zitapakururwa iz'abatanzania n'abakenya iz'abarundi zo haraho zipakururwa nta wuzi zipakuruwe ko hariho ibindi bintu babikora ko ivyo bigwanisho ntavyo nzi cyo ntaco ndamenya hanyuma bikazopakirwa izindi modoka bikaca bibandanya muri Tanzania nuko amakuru mfise kontra ya mbere yavuga ko hateza kuza ama container amajana 3 numva amatari make ngo aramaze gucika ho hariho ama container atarashika ubu rero igikurikira nuko hakenewe kontra igira kabiri yoba nayo nyene izo bayereka yandi ma container amajana 3 aribo bagira bo mu vyumviro byavuga bati iturigwa ry'ikambi ya baza ishobora kuba rifatanye n'ivyo bintu hakaba harimo ko ubwa mbere nawe bivuze mu gano giheruka gusigura ibigwanisho byinjira ku bwinshi bitazoba biboneka mu bubiko bw'igisirikare cy'u Burundi bizoca bisigurwa nuko vyahiye insiguro zoba ko ibigwanisho vyarahiye bakagira bati harimo n'insiguro y'ingene Burundi bushobora kuvuga mu makungu impamvu bugura ibigwanisho byinshi cyane muri uyu mwanya bakira bati murabona stock yacu y'ibigwanisho yarahiye ubu turiko turasubiriza rero harimo icyo cuko hari ibindi ikindi gice yigira kabiri kibindi yindi commande y'ama container amajana 3 canka renga yo bigira ishikirwa biriko bijahe aho hantu gushika no munota nta nyishu mfise ndabiriko tubiriyenshi turondera tuzotinda tubitora mugabo kuri no munota ndiko ndavuga ahantu destination finale y'ivyo bintu nayo nzi gusi kiboneka nuko Burundi buriko bugurira ibigwanisho ikintu nkore ijambo ry'igifaransa novuga inantite itarekuriwe kugura ibigwanisho muri uyu mwanya nimba ari kiroberi nkako tuvuga ngo aba FDLR nimba byo abija nko muri Sudan kuba RSF bajye kwa Dagalo nimba byo abija handi hehe hari kintu ibigwanisho uyu munsi mwisi kiriko kirabigurirwa biguzwe n'uwo munyari iryo soko abarundi bakaba commissionaire bakavyiyambika hanyuma bikabifise aho biriko biraja tutazi gushika inosa Ego Pacifique mukivuga mukanya muravuze ibijanye n'umuriro wadutse muri Kambazi canke tangara mwumvise bahinduye imvugo ariko vyahavuye bija mu ngiro President Evariste Ndayishimiye insiguro yatanze mu kiganiro yahaye mumenyesha makuru wo kuri yaga n'ivyo umuvugizi w'igisirikare General Baratuza yari yavuze biratandukanye hari impamvu yoba yatumye Evariste avuguruza umuvugizi w'igisirikare ndaza gukosora ikintu kimwe twese tuvuga twese tukivuga uko nyene imvugo
ni imvugo ya Baratuza general umuvugizi w'igisirikare, ni imvugo y'umukuru w'igihugu nawe avuga ivyiwe. General Baratuza we yavuze ati vyabaye muri Kambaz vyavuye ku isanganya ry'umuyaga nkuba, baranamubaza bati mbega mu bubiko bw'ibigwanisho murashyiraho umuyaga nkuba, aranashimika ati wababwiye ivyo bintu se umusirikare waba yarabivuze ivyo, kuko none ko mwijoro dutora inkoho bazitora gute ata muyaga nkuba uriho. President Ndayishimiye ati oya ivyo bintu vy'umuyaga nkuba sivyo, ati jewe nahoze njejwe ububiko bw'ibigwanisho ndabizi neza, iyo bibitswe nta muyaga nkuba uriyo. Umuntu aribaza ati ibi bintu ni biki? Icambere nohera ko je ndiko ndavyumviriza nuko imvugo bariko baravuga bishoboka vyose. Gute? Baratuza avuga ububiko busanzwe hajya babika inkoho, bandi barakoresha ku murango mbere yo kuja kuryama, ari kwizamu bavuyeyo hajya bashira muri magazin d'armement, bakoze nka za esme w'ivyo barabizi, babaye mu gisirikare barabizi. Ivyo bibanza biba ivyumba bisanzwe birashobora kubamwo amatara. Evariste Ndayishimiye atubwiye ahandi hakomeye ataraho, atubwiye ibibanza bita abri bibitsemwo amabombe, aho usanga bimba ibinogo bakabishiramwo isima bakabigira neza, hanyuma mu kuzimu hagenda kubika ivyo bigwanisho. Izo mvugo zibiri mu mwanya wa mbere umuntu yokumva ko Baratuza agerageza kwerekana ko ivyabaye ari bitoyi, ata kintu gihambaye cononekaye, ni bwa bubiko busanzwe bashiramwo inkoho, nta kintu kinini cyabaye aho hantu. Mu gihe Evariste Ndayishimiye we watweretse ko ivyabaye ari ubugesera, ibigwanisho bikomeye cyane twabitse mu kuzimu hamwe hahambaye vyaraturitse, kandi hariya nta muyaga nkuba ujayo. Kwa Ndayishimiye ni kimwe cy'ukuzosigurira nyene kumbura nabobaza ko ibintu bihambaye vyaturitse. Mugabo aho mvuze ntingiye gukosora nuko iyo mvugo mu bisanzwe Ndayishimiye avuguruje igisirikare. Hari wambwiye ati buriya urinze ubona umuvugizi w'igisirikare avuze abavuye mu nama z'inzego zose zirongoye igisirikare, harimo umukuru w'igisirikare, hari aho n'umushikiranganje wo kwivuna basi abarimo, bakiga ivyabaye, bahejeje bakaca bumvikana ingene biza gusohorwa. Baratuza abari umunwa gusa w'umukuru w'igisoda, ni ukuvuga uwavugurujwe hariya ntabwo ari Baratuza, havugurujwe General Prime Niyongabo arongoye igisirikare. Niwe Ndayishimiye aje kubwira abarundi ati ibi bintu bivugwa n'uyu mugisoda sivyo. Iyo umuvugizi yavuze nabi haba hariho izindi nzira zo kumukosora. Nimba Ndayishimiye yabona ko ivyo Baratuza yabwiye abarundi ari amakosa, vyarashoboka ko aca abwira uwo yavugiye umukuru w'igisirikare ati yamafise ubuhinga bwinshi bukosora ivyavuzwe n'umuvugizi, ariko ntibihawe umukuru w'igisoda, ntibihawe umushikanganje wo kwivuna basi. Umukuru w'igihugu wenyene ashinye kwemanga kuvuguruza ca gisirikare. Subwa mbere Ndayishimiye akoze ivyo bintu. Ndayishimiye kumaramaza abantu bo musi yiwe ni kenshi abikora. Abantu baribuka ivyo yakoreye General Jimmy Hatungimana atwara igisagara ca Bujumbura. Aragiye wenyene afata imikubuzo, aravuga ati uyu mukuru w'ibisagara vyaramunaniye, ndaje kwikuburira. Ivyakurikiye vyabaye ibiki? Jimmy Hatungimana yagumyeho kwizina nk'umukuru w'igisagara, ariko yari yakuwe. Ibi rero Ndayishimiye akoze ubundi byateza kuca bisigura mu minsi iri imbere ko bizohabwa irindi zina, ikugwa rya General Prime Niyongabo, kuko ivyo amukoreye bisigura ko Prime Niyongabo ataca kimaze, ari ubesha abarundi ibiriko biraba atavyiba. Bijanye n'izi ntambara ziri muri CNDD-FDD tuko turavuga zijanye no gutwara. Hari rwa rubuga twabonye basigaye bishurana na Ndayishimiye gwitwa imbwa itukura, nibwo nabonye ruvuga ko muri ibi bintu byo gutora umukandida mushasha hazanywe amategeko sindayabona, amategeko mashasha muri CNDD-FDD atuma atanu ushobora kuba umuhire umukeba wa Ndayishimiye mu kwitoza muri CNDD-FDD.
avuga ko ubundi bene ayo mategeko mu kuyahindura y'umugambwe vyahora bihera mu rwego rw'abagenerale bahoze bagwana muri CNDD-FDD, ariko muri kino gihe yabibahishije abikorana nabo muri ya komite de sage yabo n'abantu batanu gusa, abantu batanu umwe yokubahuka kwanga umukuru w'igihugu ari imbere yiwe ariko aramubwira batanu. Sinzi ko abantu baba bibuka batanu bagize conseil de sage ni Ndayishimiye we nyene nk'umukuru wayo, ni Reverien Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru, ni Syriac Shimirimana cegera c'umunyamabanga mukuru, ni abagabo batanu abahavuga ati shaka kuba amategeko agenga umugambwe azobaya atabicishije mu bagenerale vyahora bicako. Muri abo bagenerale arazi ko ubunama bwari ko buraba bwo gutegura ya mikenyuro yo kumuza kwitoza ariyo vyari ko birabera. Arazi kandi ko ba generale muri 2020 aribo bagondoje nkuru nziza baramubuza ko Pascal Nyabenda w'umukandida. Rero iyo micenko iri kwirabera aho hantu kuvuguruza umukuru w'igisirikare ukamufata kujya ukamumara amazi imbere y'igihugu, abantu bitwengera bavuga baratuza hose, urabona ubuntu buriko barashirwa ku mbuga ngurukanabonye batwenga baratuza, ariko mushira izina ry'ukuri kuri bijya si baratuza, ni prime niyo ngabo. Aho hantu hari ibintu biriko birahabera. Sinzi ko ikibazo nakishuye cyose hamwe ho ikibazo ngira mwakishuye, ariko tukivuga ivyo nyene vy'amajambo Evariste Ndayishimiye yashikirije, hari n'insiguro yatanze muri ico kiganiro zibijanye n'irekugwa rya Bunyoni. General Bunyoni yagizwe ibintu bihambaye harimwo ugushaka gutembagaza ubutegetsi no kugomba kugandagura umukuru w'igihugu, ariko Evariste Ndayishimiye yaremeje yuko atarikuwe nk'uko vyavuga ubwa mbere nk'umuntu agwaye, ahubwo basanze ngo yigenjeje neza. Bisigura yuko ko kwigenza babonye yuko ivyo bamwagiriza ubwa mbere ubu atoshobora kubikora mwebwe, ariko bakamwemerera yuko ashobora kuba yagendagenda mu gihugu, mugabo umuziro ari uko atorenga kuri aeroport. Insiguro muha ibi bintu nizihe Pacifique nazo? Icambere cyo nabonye nuko Ndayishimiye yishuye ikiganiro cyacu. Hariho space twakoze kwirekugwa rya Bunyoni, turashimika ku vyaha Bunyoni yagirizwe ngene bihambaye, turavuga tuti abandi bose bagirizwe ibijyanye no gutembagaza ubutegetsi ntibakwiye kurara n'umunsi umwe mu munyororo mu gihe Bunyoni yagerageje gukura umukuru w'igihugu ahari arekuwe. Jewe natahuye ko yishuye ku cyo twavuze. Ikindi cya kabiri twagize tuti nimba arekuwe kubera ingwara, abandi bose bapfunzwe bagwaye nkawe nibace bataha nabo nibarekugwe. Rero kijya kiganiro kiboneka ko yaje kutubwira ngo ngomba ndababwira impamvu ntazorekura babandi bose mwavuze, nico yaje kutubwira. Ikindi ngomba ncishemo gato, ntabwo je navuganye n'abarongoye ikinyamakuru Yaga, nukuri ntagibuza kubabeshera. Nabonye n'ubabeshye ujya mumenyesha makuru ngo yaciye bamwagiriza ngo numuhima, ngo yavuganye ngo yatanze ibibazo bya Pacifique, bavuga ibyo batazi. Naravuganye n'abantu bo muri bene izo nzego mutazi. Buriya ibibazo byose baba umukuru w'igihugu abazwa ababifise imbere, ibibazo babimuha imbere, ntabwo ibibazo avyumvira hajya, ibibazo baba babimurungikiye imbere. Ikindi cya kabiri ati buriya n'umukuru w'igihugu wenyene arondera ibyo binyamakuru ngo bimubaze, nivyo niwe abirondera. Ati hariho intumbero bafashe muri ubwo butegetsi bavuga bati ibinyamakuru vya leta ntibicumvirizwa. Tubu rero reka tugire umukenyuro mushasha, tuze turarondera bijya bintu za YouTube, amashene by'aba influencer byo byumvirizwa ubu n'abantu benshi, aba ari byo tujya gutangiramwo ubutumwa. Uwo wewe yageze ku rundi rugero, nanjye nariko ndibaza agira ati nukuraba neza ko muri bijya bibazo
hatariho ibibazo Ndayishimiye wenyene yitangiye arasaba ko babimubaza. Nanjye ndiko ndumviriza ikiganiro, hariho bimwe bimwe numviriza nti iki kiganiro, iki kibazo ni nyabaki, iki kibazo ni Ndayishimiye akeneye kuvuga ubwo butumwa cyavuga ati bimbaze ndabivuga. Tena niko navyumvisemo. Rero ngarutse aho nari mpereye, je natahuye ko yatwishuye kuvyo twari twavuze. Insiguro yatanze ziragoye gose gutahura nko kubiza amategeko, ziragoye kumva. We wavuga ati Bunyoni ntitwamurekuye ukabandi bavuga kubera agwaye, ntitwamurekuye kubera ko habaye bwa mbere ico yacise ngo nukumurekura ivy'agateganyo bishobora gukogwa na procureur general de la république. Ico kintu mu gifaransa kirafise ijambo, kirafise ingene citwa mu gifaransa. Mu gifaransa iyo ni liberté provisoire. Hari narigeze gusigura mu kindi kiganiro ubwoko bw'ingene abapfunzwe barekugwa, ibintu bikorwa kugira barekugwe. Hariho kurekugwa kubera ko bahejeje umunyororo, ico kirasanzwe. Ibindi hari kurekugwa ko abantu bataraheza imanza. Abataraheza imanza barekugwa ivy'agateganyo vyitwa liberté provisoire. Iyo ni ngingo ya procureur. Bivana n'urugero ivyo ico kibazo kiriko, nimba kiri kuri tribunal de grande instance ni procureur de la république, nimba kiri muri cour d'appel ni procureur général, nimba kiri muri cour suprême ni procureur général de la république. Hanyuma hakaba abapfunzwe barahejeje imanza, usanga barakatiwe umunyororo byaraheze atayungururizo bagifise, urubanza rwarabaye ntabanduka. Abo irekugwa ryabo bene ivyo batahejeje umunyororo ni impande zibiri, bishobora gukogwa mu byo bita libération conditionnelle. Iyo itangwa n'umushikiranganje w'ubutungane ku bantu bakwije icakane cy'umunyororo, bakaba barigenjeje neza, bikabiboneka ko icaha batibaza ko bagiye kugisubira. Hariho kandi ikigongwe c'umukuru w'igihugu, za mesure de grâce présidentielle, ashobora wenyene kurekura umuntu akavuga ati ndamubariye nagende, canke akagabanya umunyororo umuntu afise. Kuri Bunyoni ibintu umukuru w'igihugu avuga ibintu bibiri bivanze ku buryo bigoye gutora ikintu ariko aravuga cyarico. Numvise abwira mu menyeshamakuru ngo ni murabi cyanditse, cyo cyanditse bagishyira habona twakibona twese ingene kimeze. Ibintu bivugwamwo bivanze amanotion abiri, bivanze ibintu bibiri, liberté provisoire na libération conditionnelle, byose umukuru w'igihugu yarabivanze. Muti yabivanze avuze yuko bamuhaye kumuri by'agateganyo bitangwa na procureur général, ivyo bica bisigura ko Bunyoni atari bwaheze inzego zose z'iyungururizo. No kuvuga ko Bunyoni atari bwabe condamné définitivement. No kuvuga ko Bunyoni ataraheza gucibwa imanza. No kuvuga ko Bunyoni yoba gifise aho yungururiza kumbure cassation. Nivyo byo babisigura. Muri ico gihe wenyene Ndayishimiye baramubaza ikindi kibazo. Ati none ivyiwe zobisubizwa? Bunyoni Ndayishimiye akaca yishura ngo Bunyoni igihano ntikimuvuye ko yaraciriwe urubanza, n'ibyafashwe nk'igihano nabyo nyene bimwa bifashwe ntabisubizwa. Muri ico gihe ingisho ihindutse ko Bunyoni yabaye condamné définitivement, kuko kugira abe igihano kimuriko no kuvuga ntakira umwere, kuko igihe cyose umuntu agifise aho yungururiza aba kira umwere. No kuba ibyavuze Ndayishimiye avuga ati Bunyoni ntakira umwere, yarahejeje ibihano bimuriko bizomugumako, n'ibyafashwe bizogwa bifashwe kuko ico ni gihano. Muri ico gihe bibaye imeze gutyo, mu kurekugwa yari kuba yagiriwe libération conditionnelle, naho byoca bigorana ingene yoba yakwije quart de peine, ingene umuntu yakiriwe gupfunga ubuzima bwose yoba ubu yakwije icakane c'umunyororo, byoca bigorana ingene ico kintu giharugwa. Ikindi cyari kuba cyabaye nuko yari kuba yahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu, nazo z'umuntu azihabwa mu gihe yahejeje iyungururizo byose. Rero ibintu yavuze ni umusururu, ibintu mbodo ntuwize amategeko wese biza kumugora. Ikintu yari ko aravuga icari cyo ko avanze amanotion abiri, liberté provisoire na libération conditionnelle. Ico tukivuga ko cy'amategeko kuko ibintu yavuze nta muntu aza gutora icarico. Ikindi yavuze nuko yavuze ngo arekuwe kubera ko babonye ko atagishobora gukora ivyaha yagirijwe. Ico naco nyene kiragoye ucumvirije.
ni gute bapima ko umuntu atagishobora gukora icyaha ibyaha Bunyoni yagirijwe tureke ibyo nkuru nziza rero ni gute ushobora kuvuga ko umuntu atagishoboye kuriha umupfumu yo kwica umukuru w'igihugu nimba ujya mupfumu akiri Ndayishimiye n'uyu munsi babipimye gute kujya mupfumu Bunyoni n'uyu munsi atomugura akamuha amahera yoshobora kujya gukoresha akica Ndayishimiye ta muntu ayikorana nimba batamubesheye akaba koko yarayiteguye afise abo babiteguranye ngo ashobora kuba barafashwe abandi batafashwe ni giki kibabwira ko ubu atagishobora gukoresha abo bantu kudeta ikaba mbega ko hariho abandi basangiye dosiye na Bunyoni basanze ari Bunyoni wenyine atagishoboye kudeta baca basanga Desire Uwamahoro we waracyayishoboye baca basanga umwe yarajejwe kubaka amazu ya Bunyoni mu enjeneri wa Bunyoni wabasanga waracyashoboye kudeta mbwa Bunyoni nayishoboye maze we baguma mu nyororo bajya abandi bose bapfunzwe bari kumwe na Bunyoni ni kuki bo bapfunzwe bajya n'abashoboye kudeta ariko Bunyoni akaba atayishoboye ikindi nimba ico cyumviro cya Ndayishimiye ari cyo ngarutse hahandi n'ubu ntadukize nimba yibaje ngo yatwishuye nimba Bunyoni yagombye gukura umutegetsi ahari we warekuwe ngo ntagishoboye kudeta none abagombye gukora kudeta muri 2015 ko bagombye gukura nkuru nziza akaba yarapfuye babagumije mu munyororo kuko basaze bo babashobora kuzoja kumugurira kudeta no mu kuzimu ko hariho abapfunzwe bagirizwa kudeta mu 1993 uwo bagerageje gukura akaba yarapfuye President Melchior Ndadaye bagumye mu munyororo kuko bagize evaluation basanga n'ubu bashobora kumukura babahagaritse inyuma y'imyaka 25 yo kudeta ibaye nta kindi kintu bari bagize cyo kugira kudeta muri iyo myaka 25 none uyu munsi ko babagumije mu munyororo basanze ibyo batakoze muri 25 mu myaka 25 y'imbere yuko bafatwa hamwe bo barekura ubu boca babishobora bakagenda gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndadaye hariho abandi banyororo benshi cyane bapfunzwe bamwe bagwaye bameze nabi hariho abejejwe twama turiko turavuga hariho abahejeje ibiringo vy'iminyororo Ndayishimiye Mutama Mbonimpa yabivuze mu iganiro cyaheruka ati niwe abujije ko basohoka none asanze n'abejejwe uwejejwe no kuvuga ko atani icyaha yakoze ivyo yagirijwe byose basanze atari ivyo none n'uwejejwe bamugumizayo bavuga ngo yohava ashobora ivyo yagirijwe kandi ivyo yagirijwe yaravyejejwe ko je kubganje aya majambo avuzwe n'umukuru w'igihugu yitwa ko ari we Magistrat Supreme na kamaramaza ku gihugu sinumva irindi jambo nukoresha birateye isoni ko umukuru w'ubutungane bw'u Burundi ari bo yiwavuga amajambo nkaya agira kuvanga ibidashoboka akongera akaduha insiguro zitumvikana uravye amagorwa abantu batari bake afite mu minyororo akaba yanka ko barekugwa Eko murakoze Pacifique nahazwe mwanya uri kuri tujyana nibutse ariko yadukurikira yuko akari kakanya tubaha umwanya kugira ngo abariko barumviriza umutumire mu mubaze canke mu mwunganire ariko imbere yuko arabo twakira reka sabe mugenzanje Alice Hakizimana yibutse amategeko agenga kino gice kigira kabiri. Ego mejiberi nko kama tubigenza ikiganiro cyo kimwe n'ibindi kirafise amategeko tugenderako kugira ngo gishobore kugenda neza. Ubwa mbere nukubahiriza umwanya nukuvuga ko uza gufata ijambo wese aza kuba afise iminota hagati y'itatu n'itanu nukuvuga ko atawurenza iminota 5 ubwira kabiri tugerageze kumviriza kugira ngo ibibazo byabajijwe ntibisubirwemo gutyo benshi baronka akaryo ko kubaza ibibazo byabo ubwira gatatu ibibazo bidahuye n'ikiganiro cuno munsi mutwihanganire ntibiza kwishurwa ubwira kane abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo ducunguze umwanya umwete ubwira gatanu ari nabwo nyuma muri bino biganiro ntivyemewe gukoresha ibitutsi gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo nayo mateko tuza kushimikira ko Gilbert. Ego urakoze Alice nibutse kumbure abadufatiye mu mva yacaye mu njahe yuko ikiganiro gihagaze ku bijanye n'igandagurwa ry'umushikiranganje Gabi Bugaga ibijanye n'ibigwanisho vyinjira mu gihugu bigasohoka kandi ikindi mwumvise umutumire yagize icyashikiriza ko n'imvugo zibiri zitandukanye ku bijanye n'inkomoko y'umuriro waturiye ubiko bw'ibigwanisho mu ikambi benshi bita Kambazi. Alice turashobora kwakira batatu ba mbere.
ego umunywanyi wa mbere yaduze ni Jise Ndorere niba ariko atwumva yo kugurura akamikro kiwe sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano. Murakoze muranyumva. Ego turabumva Eh, ijana kwijana. ego murakoze nagira mwaduhaye umwanya w'iminota 5 reka tugerageze tunyarutse. Nashaka kubanza gushimira cyane ishyirahamwe Fokode ku biganiro vyamo barimo baradutegurira, nkaca ngira ko ndabasaba yuko boraba ingene bagura urubuga kuko murabona ndiko ndavuga urubuga mvuga n'ingene bakora kuko urabona bumvirizwa n'abantu benshi. Maze iminsi nihweza nta na rimwe ndabona abantu bumvirizwa nkuko Fokode ibikora, nkuko Fokode yumvirizwa. Hano nyene nibwo rubuga abarundi basigaye bavugirako. Jewe hari abantu benshi nibuka twahora tuvugana mu nyuma turapfuba ibi by'ubutegetsi bwariho kuva turazeme manda hamwe nyene ubona ko umuntu yemwe agushikiriye ahubwo yo gucisha ko n'umupanga mugabo ubu kubera ibihe n'Uburundi aho bugeze muri abo harimo abirirwa barambarira bati urambarira Fokode urandungikira ikiganiro ca Fokode hamwe wo kironka kuko twebwe nta connection turonka kandi ntushaka kucumviriza directement. No kuvuga yuko nibwo buhungiro nico kintu abarundi basigaranye cyonyene. Urumva ko ico kintu gikomeye nkaca nsaba n'abanyagihugu abantu bari ngaha murazi ko Fokode ubu nibazi ifise ingorane y'uburyo kandi akari muhanakazi imvura ihise. Nagomba twebwe abarundi twitera iteka dushireho platform kuko urabona abantu bumviriza namwe ndabakirara kirarenga igihumbi abantu kandi ikintu namanda kivuga dushireho platform yo gufasha Fokode kugira ngo babandanye baba ijwi ry'igihugu dusigaranye ryonyene. Icanyuma kugira ngo nubahirize umwanya kuri ibi byariko biravugwa hariho ntaco no bivuga ko kuko namakuru biboneka yuko afiswe na Fokode kandi ariyo yizigiwe. Nashaka dusimbize Fokode yegeranye abarundi yo bari hose batatanye kugira ngo ibu muhuza kuko urabona nta makunga kibaho. Bamwe bahara bavuga bati abakungu nibo bahuza abantu bamba amakungu ni yahuza abantu. Ubu murabona ibibazo biriho haba mu karere n'ahandi. Fokode ihuza abarundi yo bagiye simvuze ngo ibahuze kuja gufata umuheto canke kugira gute mugi bahuze kugira ngo barabe ico kintu cabuze kugira ngo abantu bagwanye iyo ntuzenye muhava muvuga ngo ntibijanye birajanye. Navuze yuko mu bisanzwe ibi bintu ataconza kubivuga ko munabona n'inkuru ariko dusimbize icanye naho navuze ngo icanyuma ndagomba kuvuga murabona yuko iyo hageze iminsi yose ibi bintu by'amatora haca hazamwo umukenyuro. Nagomba ndababwire yuko muri CNDD-FDD nyene je amakuru naronse mu bo tuvugana kandi harimo bari ku nzego zo hejuru ngo baryohewe kubona abanyagihugu bataraja mu barabara kuryoherwa bataryohewe kubona yuko hatowe umukandida munaka. Rero opposition ni bikorereko kuko biraboneka yuko uyu mukandida suwo batoye ba telefone baravuga bati ku munwa w'inkoho nimuvuge ko ari jewe nzotorwa nta kindi ntaco mufise muvuga. Rero riraniga abantu rero nibabikorereko kugira ngo bishoboke. Ugiye kuraba hariho abariko baripanga kuko ugiye kuraba ejo ryari hariho umuntu yavuze ngo eko aravuga ibintu ngo vyarusha abishira mu bwoko nkuko bama ariko ugiye kuraba umwihwezo urabona yuko bariko baragira diversion kugira ngo barondere enemy commun. Ejo naho bama bahuza mu mugambwe atangorane na rimwe bigera bagira iyo bafise ingorane ziwabo ngo bavyerekane. Ejo harashobora baravuga bati il faut chercher un ennemi tuzo umubuke misere kugira ngo dusamaze tugire diversion hanyuma hace haboneka uwo mutwara asanzwe ari n'umutware nyene yitwe ko ari we l'homme providentiel kugira ngo bibagize izindi ngorane zose zoba. Nkaca ngira ko nsaba Fokode naho ntagisaba Fokode yonyene. Urabona yuko iki kibazo yimvire kugarukana ikibazo cyo kuvuga yuko ngo abatutsi ntibari bashaka ngo reza koro darusha
babivuga exprès kuko barazi bwo au fond na forume ntabwo ari byo suko byari bimeze umuntu agiye kunegosera biri vyo ego ariko ndorere ngira umwanya wa kwiye kugira ngo barabe ko ivyo bintu byose babihuza babihuza bagire strategy yo kugwanya iyo strategy yabo ya diversion ushobora gusanga n'ivyo bariko baragira byose bazoca bakireye ikindi kintu gishasha kugira ngo vyibagiranwe murakoze reka mpeze nkuko wabinsavye nanje kandi ukanyubahiriza Imana guhezagire murakoze guhezagire nawe Alice twakire ugira kabiri umunywanyi agira kabiri antunga ni ndayizeye mboreyise ndayi.com sinzi ko ariko atwumva ndayizeye mwo kugura mikro yanyu sinzi ko ari kibazo canke ari intererano ngira ngo ntariko aratwumva reka tube turakira Honorable Wilson ni wari kuratwumva kugura mikro yawe Yego urakoze cyane Alice danashimiye kandi ishirahamwe Focode n'umurongozi waryo Pacifique Ninazwe kuba badahengeshanya kugira ngo bashobore kuremesha gutanga amakuru no kuganiriza abarundi mu bihe nk'ibi biba bikenewe rero jo akabazo narifise n'utubazo tubiri akabazo ka mbere nashaka kubaza mutumire mbega ko turavye igihe uyu mushikiranganji yapfa turavye yaba aba bategetsi basanzwe bahari abo umukuru w'igihugu yarakoze tweet n'umuvugizi wa leta ariko bose uravye banditse yuko habaye urupfu giturumbuka nta na hamwe mu byo bavuze higeze hajamwo yuko basa n'abagiye gukora amatohoza kandi uravye n'ingene yaciye bamushingura canke ingene bavyitwayemwo biragaragara yuko atamatohoza canke vya bindi by'ubuhinga bwa none bashoboye gukorera ikiziga ciwe kugira ngo bamenye icamwisha eske mwoba mwibaza ko kuri iyi ntwaro ya President Ndayishimiye nabo bari kumwe umuryango w'uyu muhisi canke abarundi bazopfa baramenye ukuri canke bizomera nka kwa kundi twabonye byagendeye abandi bose bagiye baricwa muri ubu buryo mwoba hari icizere mufise yuko hari hoho n'amatohoza azokorwa basibaze batubesha ati vyagenze uko ako nakabazo nari mfise akandi kabazo mbega ko mu kanya gaheze mukuru w'igihugu asanzwe hari uyu munsi Evariste Ndayishimiye yaje kwemezwa nkuzo kwitoza mu kindi kiringo gikwirikira cindi imyaka indwi mwebwe mwibaza iki ku majambo ahora ashikiriza cane ko no mu misi heze yavuze yuko ibintu byo kuja kuba umukuru w'igihugu ibintu byo kuja ku mutegetsi ari ibintu bamukwegeyemwo we atashaka mbega mwibaza iki kuri izi mvugo ziwe ikintu umuntu adashaka kiraba rimwe kikiyongera n'irya kabiri atabishaka ubuhoho vyoba vyagenze gute kugira ngo basure kumukwegera mu vyadashaka mwebwe mwibaza ko ziriya mvuga akoresha yoba bikorera iki murakoze urakoze Wilson twakire Marufu Janvier sinzi ko ariko aratwumva murakoze ndabaramukije cane no sinabyumvishe neza gusa nifuza gusobanukirwa Focode isigura iki nkatwe tutari Burundi ngo tubisobanukirwe ikindi ndabaza nk'ikibazo hastaye yabajije ese biravugwa ko Bugaga yishwe n'abategetsi ku itegeko rya Evariste Ndayishimiye ahandi bavuga ko Edouard Minister bavuga ko ari babirimo Innocent na Museremu na Desire Minani guverineri wa Ngozi ayo makuru
twifuza kumva ko mwaba muyafise ngo muyatubwire. murakoze cyane Marufu, murakoze cyane. Reka tugaruke ku mutumire umugwi w'abandi turabakira, hanyuma Pacifique ngira mwakurikiranye aba batatu babajije ubwa mbere, mwogerageza mugafata umwanya muto wo kubishura kugira ngo twakire abandi. Jean Claude Ndorere nta bibazo mu bisanzwe yabajije, yatanze impanuro kandi yakoze gose, yavuze amajambo y'inkoramutima, ni nako yama yadushimiye, ndamushimiye nanje, yibukije ko no rubuga ariko abarundi basigaye baronkera ko amakuru kandi bwumvirizwa na bose, nabo basende DFTD nyene ko amakuru basigaye bayakurikirana ngaha, ndanavyemeza ivyo kuko nanje ni benshi muri bo babimbwira ko ibintu babimenyeye ngaha iwacu. Hanyuma hariho n'ivyo tuvuga nabo babiduhaye, ari amakuru y'ibanga usanga aribo bayaduhaye, nabo bavuga ati natwe ntaho dufise tuvugira. Ijambo umuntu wese yo bavugana n'aba CNDD muri kino gihe rigaruka kenshi ni ijambo bavuga ngo turarushe, ngo burya natwe turarushe, ntimubizi turarushe gose. Iri torwa ryo kwandayishimiye sinubabwira ibintu usanga aba CNDD bo nyene usanga ariko arabivuga ko haba ku mukuru w'igihugu haba ku mukenyezi wiwe. Nibaza ko ari nabwo bwa mbere dufise umukuru w'igihugu abantu bavuga umupfasoni wiwe ngira kurusha n'umukuru w'igihugu wenyene iyo bariko baravuga amakosa akogwa. Nico novuga nkuko yabivuze. Hanyuma agira ko kandi avuga ikindi gikomeye ati ibi bikorwa byiza tubona Fokode ikora tugira umugenzo wo kubishigikira, iyo ikintu tugishimye turyoherwe n'ingene bimeze, ariko kandi twongere tunagishigikire. Yavuze ati hobaho platform yo gushikira Fokode, iki ku ruhande rumwe kiraba twebwe nyene turiko turayubaka ubu mu by'ubuhinga. Ndibaza ko mu mezi make tuzoba dushobora kubwira abantu ati wipfuza gushikira Fokode arashobora guca ngaha bigakunda. Ndibaza ko hasigaye amezi make cyane mukabibona twabiberetse. Uwumva wese afise umutima wo kudushigikira agacishaho imbere yaho, umuntu wese abishaka byipfuza abona kudushigikira arashobora kuturondera. Indongozi za Fokode zirazwi, yabajewe umunyamabanga nshingwabikorwa wa Fokode Gordien, umunyamabanga mukuru Janvier Bigirimana, icegera c'umukuru wa Fokode Denis Ndayishemeza. No kuvuga ukeneye gushikira Fokode mu mwanya ivyo tutarabikora yoshobora kuronka ababwira navyo akabikora, kandi ndabikengurutse. Hanyuma yadusabye kuba abahuza, ni igikorwa kinini gisaba kuciyumvira ko ngene cokorwa neza, kuko uko abarundi tumeze mwese murabizi ntivyama vyoroshe. Hari aho uja kubikora bakibaza ati uyagombye kwita imbere, birasaba ko umuntu yoba yavyitondeye, ariko icyumviro nagishimye ni ciza. Hanyuma yatubwiye ngene bamwe bavuganye, agira ati n'abasendete debo nyene nta bintu bakoze byo guhimbaza iryo torwa rya Ndayishimiye nkuko twabibonye muri 2020, navyo birafise ico bisigura. Aranaguka kuri kiyise stratégie de diversion. Nibaza ko umunsi umwe dushobora kuzogitegurira ikiganiro muri Fokode, ndipfuza kubereka nk'ibi bintu by'imbuga ziriko zirahuvya abantu benshi bibaza ngo ibi nibiki. Ngire ko kuri President Ndayishimiye, kuko narumvise muri yaga barakimubajije, yagaramuje ati mbega ko tubona imbuga nyinshi uzigisha urwanko, ni kubera ko abantu bakora ivyo bintu badahanwa. Inyishu yo kwandayishimiye yumvirije, ni Ndayishimiye we yumvamo ko abigisha urwanko ngo hari abantu baca bavugira, no kuvuga acavuga Sandra Muhoza bimwe bamwagiriza, nivyo uca wumvamo ko ariko aravuga abigisha urwanko n'abantu mu ntwaro zaheze bafise akabonge k'izo ntwaro. Ni ukuvuga ko atabona ibintu biriko birakorwa n'imbuga z'abagerese DFTD. Narigeze kubivuga mu kindi kiganiro, ubu mu Burundi ikosa no gutuka abahutu, mugabo ututse abatutsi si kosa. Mu Burundi niko bimeze ubu, umuntu yahirahiye akavuga ikintu ku bahutu arahanwa, ariko ubututsi abatutsi abita imbwa, bita abantu b'inywa amaraso, bite ibintu byose bishoboka, uwo ni ntakogwako, bivuga ko bisigikiwe n'umukuru w'igihugu. Rero amakuru nipfuza ko umunsi umwe tuzokora ku kiganiro nico kubereka ingene bijya bintu ari perereza riko rirabikora, ariyo rihemba bajya bumva ngo ba Murundi Cakenge n'izindi mbuga nyinshi bifatanye abantu babirongoye uyu munsi mwiperereza bari bo, ndabifise byose ivyo.
tuzobikorera ikiganiro kijanye n'iyo diversion ariho wumva bashobora kwica umuntu ubwo nyene mu gihugu cyose hakaba ariko haratangwa insiguro zindi abantu baze gusamarira ivyo bindi ku bibazo byo kwa Wilson nabyo nibazo bikomeye kandi ndamushimiye yagarutse kuri no rupfu rwa Gabi Bugaga aragira ati ibintu tubona byaciye bivugwa ubwo nyene n'urupfu giturumbuka dese inopine ivugwa mu gifaransa n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima umukuru w'igihugu yabishimitse ko gose muri Twitter yiwe urupfu giturumbuka aho umuntu yibaza urupfu giturumbuka ni byari bavuga ko umuntu agize urupfu giturumbuka n'umuntu aba ataragwaye atangwara yarizwe yiwe bakabona arapfuye gutyo bitari vyitezwe canke yari umugwayi naho nyene ingwara yiwe ikaba itari ikomeye bakabona iramwisha akavuga ati iyi ngwara yiwe ntiyari yerekana ko yarageze ku rugero yo mwica niho bakunze gukoresha iryo jambo rya décès inopine ariko kuza ku muntu byabonetse ko yapfuye kurya ni ibintu biboneka ko byateguwe naho ryo bisanganya ni gake no kwisanganya baza gukoresha iryo jambo rya décès inopine hanyuma décès inopine bizana ibyo nyine byuko badakeneye kuza kubitohoza ariko ubundi décès inopine bategerezwa gupima by'ukuri kivuyeko décès inopine naho nyine ntupfa kubereka kurarondera yingo hitanye n'iyi kintu kimutwaye n'igiki kwisanganya namaze kubivuga urarondera icyo iryo sanganya ryavuye ko none hari ikizere nicyambagije ati nta na autopsy yavuze iki cya autopsy ati nta buhinga buriko burakoreshwa barabe umubiri wiwe ingene umeze harabavuze ibikomere byo mu ruhanga bibona ko yarakubiswe ikintu mbega n'ivyo yarakubiswe ikintu canke naco yakubiswe hari ama audio yakwiragijwe avuga ati abogeje ikiziga baba barabonye ko yoba yararashwe amaja ku gutwi mbega ivyo bintu nivyo canke sivyo mbega hari umuganga yopima karaba ko vy'ukuri atarashwe ivyo bintu byose amaraso yiwe yagiye he ko atabonetse hajya byategerezwa gukorwa neza bigapimwa kwihutira kuvuga ko bagiye kumuhamba aho ku munsi wa kabiri ata kintu na kimwe gikozwe bijanye no gutohoza biteye amakenga gutohoza nkosore gato hariho akantu gato ibi kitwa kumenga no gutohoza bakoze hariho umuopeji haji Bujumbura yatumwe aratuma ko abamugendanira umushoferi barabazwa bati mwemwe muheruka ryari umugoroba wa nyuma vyari biki abo ubumvirije kenshi ibyo nkunze kubona mu byaha bikomeye mu Burundi ubwa mbere bwo bashaka kumenya ko bazi ibintu bikomeye iyo bazi bikomeye nabo nyene baca bicwa canke ikaba intumbero nyene yo kubandanya bahuvya ubumvirije abo bantu baciye baratumye n'ubuza kumbwira nawe kumwe navuze nti bararungika iperezo yarungika baduha amakuru bararungitsa baza kunyereka nyene kwijya risanganya bambwiye gute umwe aturumva abapolisi amugendanira ngo umwe yari ruguru undi yari muhira ngo yaranse ko amuherekeza ngo Gabi Bugaga n'umuntu yaragoye atemera ko ajana n'abamugendanira yamvuga ikigaruka rwose bya bindi twabona nyene mu rezo sociaux hanyuma uwundi ati ni umushoferi ngo umushoferi barajanye ngo isaha 4 ngo bageze kuri Shanike ngo atamubwira ngo nuve mu modoka we ugende ngo hanyuma ngo acarabandanya wenyene umba kubwiye Shanike no kuvuga bakubwiye ko yabandanije byabarabara rya Rubirizi nivyo ariko arondera ku bariko arondera ko yagiye afata amayira y'amaja hariya nivyo bariko baratuzanira ivyo biriho navyo nyene bariko barabikora ivyo twonumva bizanye no ku maradiyo ukumva abantu aribo baje kuvuga bati twavanye isaha 4 agiye muri izo nzira sinotangara nivyo nobibona ko mwese bivuga nti sinzotangara numvise ibi nivyo novyumve ejo babizanye ku maradiyo ntabwo notangara tinone hari amatohoza twitega umuryango wo kwitega kuzoronka canke bizomera nk'ibindi aho urumva nta n'amatohoza bavuze ku bandi baravuga ngo hazoba amatohoza ataco yigeze ashikako kuri uyu nta n'ukutwemerera amatohoza kuriho aha numva ntaco umuntu yo kwitega kiretse ko kumfu nka zose burya barundi barasigarana ukuri kuba kutavuzwe mu nzego